yuko bamwe mu bagize inzego z'umutekano w'igihugu ca Tanzania barinjiye giturumbuka ku itariki 29 Ndamukiza uyu mwaka nyene mu makambi y'impunzi ya Nduta na Nyarugusu muri zone ya 10 barakubaguye zimwe muri izo mpunzi, barabomora utuzu babamwo, barasahura urukomba amazi, barahohotera koko impunzi kandi aribo bari bajejwe kubakingira umutekano. Rero twasabye cyane leta ya Tanzania ikurikira kubahiriza ndetse igakoresha neza iyi polisi cayo yisunza amasezerano yo gukingira impunzi yiyemeje ko amatohoza yimbitse yokorwa, hanyuma abakoze ayo mabi bagacirwa imanza, abagiriye ibyaha nabo bagahanirwa ibyo bakoze kandi bishimishije. Tusaba kandi iyo leta yuko agahotoro n'agatotezo gakorwa impunzi na bamwe mu bajeje umutekano w'igihugu ca Tanzania bihagarara kandi bimaze iminsi. Tusaba kandi ko leta ya Tanzania hamwe yoba tagishaka ubutaka bwa impunzi z'abarundi yobimenyesha mu buryo buzwi n'amategeko, ndetse igasaba ko bimurirwa mu bindi bihugu mw'iteka. Twongera kandi tugasaba yuko ubuyobozi bukuru bw'ishirahamwe mpuzamakungu rishinzwe impunzi rimwe bita HCR bukora ibyo bujejwe byo gukingira impunzi kandi bureke kwigira bisinda bibazwa cyangwa bureke gukingira ikibaba mu kwifatanya nabo bose batoteza impunzi. Ngayunguko rero numwe mu bayobozi bakomakomeye cyane arasanzwe arongoye umugambwe CNDD ariyamiriza ibigendanye cyane cyane n'amabakomeje kugenda ariko arakorerwa impunzi. Ngira ngo muramaze iminsi mwumviriza ibiko birashikira impunzi z'abarundi zerereye mu nkambi za Nduta ndetse na Nyarugutsu ni mu gihugu ca Tanzania mu gihugu cibanyi. Izi mpunzi zarahuye n'ibibazo bigiye bitandukanye nkuko bigaragara. Umugambwe CNDD uriyamiriza amabi rero nyine amaze iminsi akogwa na bamwe rero mu bagize inzego z'umutekano z'icyo gihugu ca Tanzania nyine ku mpunzi z'abarundi ziri muri icyo gihugu ca Tanzania mu makambi y'impunzi ya Nyarugusu ndetse na Nduta. Mu itangazo uwo mugambwe wejeje gusohora nyine nkuko biboneka urasaba ko rero agatotezo gakorerwa nyine izo mpunzi kuhagarara kandi hagakogwa amatohoza yimbitse kugira ngo abakoze ayo mabi nyine bahanwe hisunzwe amategeko. Leonidas Nyangoma arongoye umugambwe CNDD agasaba kandi abarongoye ishirahamwe mpuzamakungu gita ku mpunzi HCR gukingira abo barundi b'impunzi kuko rero nyine bari mu maboko yaryo. Leonidas Nyangoma uyu ni umukuru w'umugambwe CNDD. Kugeza no mwanya Uburundi cyane cyane Uburundi buriko buraza mu bihugu bifise impunzi nyinshi mu bihugu bigiye bitandukanye. Impunzi nyinshi z'abarundi ziraherereye mu bihugu bigiye bitandukanye nga mu karere k'ibiyaga bigari, ariko zaragiye nyine cyane cyane kumvo z'ibibazo bigendanye n'umutekano n'imishamirano yaragiye iboneka igihe kigiye gitandukanye guhera muri za 2015 aho benshi bariyamirizaga ikiringo ca gatatu muri Petero Nkurunziza nkuko byuma bigaragara. Ikiringo carakwegeye abanyagihugu nkuko biboneka. Izi mpunzi zerereye cyane cyane muri inkambi ya Nduta ndetse na Tanzania nyine mu Nyarugusu zama zigaragaza ndetse zikamenyesha yuko nyine ibingibi byose biriko birakogwa ubwicanyi bariko barazikorerwa n'ibindi nk'ivyo nyine. Ibi byose biriko birategwa n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Hari amakuru bama bagaragaza ndetse bakarekana neza yuko nyine inshuro nyinshi Reverend Kuriyo umunyabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD n'abandi bayobozi bagiye batandukanye boma barohereza imbonerakure kugira zijye kuburabuza izo mpunzi, mu nyuma izo mpunzi zise zirataha zice zirafungwa. Izi mpunzi rero zikaba zisaba yuko umutekano wazo wokingirwa mu gihe akomeza kugenda hagaragara ibibazo byinshi cyane bigiye bitandukanye nkuko biboneka. Tugaruke kandi ku yandi makuru ndaza kugenda ndabamenyesha muri kino kiganiro nyine cyo muri uno mugoroba. Mu Burundi haratowe nyine cyane cyane urongoye ishiramwe nyine jejwe agateka kazina muntu nga mu Burundi, nyuma yuko uwarurongoye nyine iryo shirahamwe aherutse nyine kuba ayohunga igihugu nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga.
ibi byose kandi birakomeje kugenda nyine biratera impungenge muri kino gihugu c'u Burundi, aho benshi bama bagaragaza neza yuko nyine ibi ubwabyo ari ibintu biboneka yuko muri iyi ntwaro ya CNDD-FDD ibintu bikomeza kugenda biramera nabi cane. Turagaruka kandi ku ngwano iriko irabera nga mu buseruko bwa Kongo, irakomeje guhitana abarundi benshi cyane. Turakomeza kandi kwihanganisha imiryango ya bamwe bamwe nyine mu basirikare b'abarundi nkuko bikomeza kugenda bigaragara. Ikaze kuri mwebwe mwese namwe muradukurikira canke muratwumviriza mu makuru n'ibiganiro byacu tubandanya kubategurira ndetse no kubashikiriza nga kuri no monesha kure yacu ana ya Burundi News TV, imbonesha kure imwe dende ibandanya kubategurira ndetse no kubashikiriza amakuru akomeye cyane. Turi kwa gatatu igenekerezo ry'indwi Rusama 2025 nyine. Ikaze kuba twumviza ari nga mu Burundi, abari mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no hirya no hino mu isi, mwese turabahaye ikaze ndetse turanabifuriza kumererwa neza cane. Ari ubwa mbere usengaha, reka ndagusaba option kwanditse sabone kugira ucuraronka amakuru n'ibiganiro byacu nkuko bigaragara, kugira ngo nyine amakuru n'ibiganiro byacu uce urayabonera ku gihe muri rusange. Kaze kuri mwebwe mwese nyine muriko muradukurikira, reka aya makuru tuyatangurire nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Harakomeje kugenda hibazwa ibintu bikomeje kugenda birashikira impunzi z'abarundi nga muri Nyarugusu nkuko bikomeje kugenda biragaragara. Amakuru akomeza kugenda by'umwariko aturuka nga mu gihugu ca Tanzania nkuko bikomeza kugenda by'umwariko bitugeraho. Umugambwe CNDD uri kuriyamiriza ibiriko birakorwa cane cane n'ubutegetsi bwa Tanzania nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho, nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho ku mvo z'uko nyine hakomeje kugenda hagaragara imishamirano ikomeye cyane cyane muri kiriya gihugu ca Tanzania, ahasanzwe hari impunzi z'abarundi, aho hari inkambi zibiri, harimo inkambi ya Nduta ndetse n'iya Nyarugusu nkuko bikomeza kugenda abigaragara. Amakuru atugeraho rero akaba ashimangira cyane n'ubundi ko hari abarundi benshi bariko barapfa, cyane abandi bagaca barafungirwa ubusa. Abarundi benshi bama biyamiriza ndetse bakanagaragaza neza yuko nyine muri kino gice ibikomeje kugenda bigaragara ubwabyo ari ibintu biteye impungenge ndetse n'amakenga, bakama bagaragaza biyamiriza ibara rikomeye cyane nyine, bakaba bagaragaza neza yuko ibi byose byo biriko birakogwa cyane nyine n'umugambi uri ku butegetsi nga mu Burundi. Inshuro nyinshi bakunze kugaragaza ndetse bakanerekana neza yuko mu Burundi izi mpunzi zaba ziriko zirakogwa ko nyine cyane n'imbonerakure, aho imbonerakure ngo zoba zurungikwa muri ivyo bice. Nkuko twotanguranye n'iryo jwi nyine uryumviriza, Leonidas Nyangoma nkuko bigaragara arongoye umugambwe CNDD amenyesha yuko nyine bariko bariyamiriza iryo bara, bagasaba leta ya Tanzania niba itariko nyine iremera kuba yokorana cane nyine n'abarundi, canga se iyo mbidashaka yuko impunzi z'abarundi zikomeza kuba nyine ku butaka bw'icyo gihugu. Agaca aramenyesha yuko uko byogenda kose bosaba nyine mu buryo bwemewe n'amategeko canke mu nzira itomoye nyayo nyine ko izo mpunzi zovanwa muri ibyo bice, hanyuma nyine hagaca haratorwa iyindi nyishu canga se zigaca zirashyirwa ahandi hantu nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Kugeza ubu ngubu nyine ntacyo leta y'abarundi iriko iravuga, irakibereye mu gacerere, ariko kandi nta n'icyo nga muri kino gihugu ca Tanzania nyine bari botangaza canga se bari boshikiriza nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Abantu benshi barakomeje kugenda bibaza icyo bokwitega nyine kuri Martin Nyaboho nyine nkuko byoma bigaragara. Uwo rero nyine baraye aho baherutse gutora kugira ngo arongore umugwi nyine nga Murundi ujejwe agateka kazina muntu. Mu Kirundi baravuga ngo ubuja gusha nyine buratagata canke buratogota nyine ibyo abaraye nyine batoye, ngo nyine baje gutora ujejwe nyine canga urongo ishiramwe y'urongo agateka kazina muntu, bivugiye
yinjiye nyine imbere y'inama nshingamateka ni ikimenyetso kitabesha cico nyine umurundi yobitega ko reka nyine nce ndabasangiza ibyo rero bagiye bariyemerera bamwe bamwe nyine twongere ko n'amakuru dusanzwe turafise nk'uko bigaragara. Uwitwa Nyabondo Martin Blaise uyu ni umukuru nyine yaramaze gutorwa. Uyu ngo yarazwi cane cane nk'umwepiskopi nyine arongoye ishengero rya Anglikane nyine Imakamba, yaranabaye kandi umukuru w'iryo shengero mu Burundi, byose nyine kuva muri 2016 kugeza muri 2021. Ku munsi w'Imana uheze nibwo nyine Martin Nyaboho nyine yarinjiye mu zabukuru nyine umusubiriza wiwe nyine azimikwa muri myandagaro iza nk'uko biboneka. Mu vya politike Martin Nyaboho nyine abamuzi iyo nyine avuka baravuga yuko ari umunywanyi akomeye cyane wa CNDD-FDD kuva akiri ku rugamba nyine ku bw'amabanga nyine y'ishengero, ntaboneka nyine mu mwambaro w'umugambwe ariko mu nyifato nyine ntabihishira. Muri 2010 na 2015 nyine Martin Nyaboho nyine yarongoye umugwi ujejwe amatora mu ntara ya Makamba CPI nyine muri 2018 ari mu bashigikiye nyine rwose itorwa ry'ibwirizwa shingiro nyine ryari rije guhamba amasezerano y'amahoro yarusha muri 2019, kandi ibimenyesha makuru byaramwanditse ko kenshi ko rero yahimiriza abajejwe intwaro n'inzego za leta ko rero boza barakumira abanse kwiyandikisha mu matora. Ahandi nawe nyine yanditswe ko rero nyine kuko rero yahimiriza gukumira imigambwe itaremereye nyine amatora, nkuko rero nkuko rero nyine byari byeze icyo gihe. Ubundi Martin Nyaboho nyine arafatwa nk'uwegereye Reverend Kuriyo, ariko ntawe uzi nyine ko hagiyemwo rero iby'intara avamwo Gitega yoba aja nyine ku ruhande rwa Evariste Ndayishimiye, nk'uko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Turetse ibyo rero yavuzwe ko n'abandi, mbega we nyine aravuga iki mu kwiyamamaza imbere nyine y'abashingamateka? Nk'uko bigaragara yaramenyesheje ko nyine muri 2017 ya Addis Abeba muri Ethiopia yarahuye na Adam Derning, yari cegera cy'umunyamabanga mukuru wa ONU cari kijejwe nyine gukinga ihonyabwoko nyine ku isi. Nyabaho yaravuze ingene nyine yakiriye Adamu Dairanga, nk'uko biboneka ngo kubera yaguma nyine asemerera ko rero nyine mu Burundi ashobora gukorwa ihonyabwoko. Nyabaho ashimangira yuko kandi yiyamirije abantu bose bakora raporo ku Burundi batari nyine ku butaka bw'u Burundi, abo akabagiriza ko nyine ari ababeshi. Yaranavuze ingene mu nyuma kandi asubiriye guhura na Adam Deranga ikambara nyine ngo umuyobozi yoba atarashoboye nyine no kumwegera. Mu nshamake Martin Nyaboho arafata ko nyine azanye no kunumya abanyamahanga bose bakora nyine raporo ku Burundi. Ni nabyo nyine Grace Daniel Ndabirabe nyine yarangije nyine avuga ko atumye nyine uyu muyobozi mushasha nk'uko biboneka. Uyu nguyu Nyaboho kandi ntiyigeze aravuga ko azanye no gukurikirana ibibazo by'abanyuruzwa n'iperereza bakabugwa irengero ryabo, abafunzwe bazira ivyumviro byabo bya politike, abarenganywa nka Sandra Muhoza ndetse n'abandi, guhagarika abantu nyine kutubahiriza abaharanira agateka kazina muntu mu Burundi, kugarukana amashirahamwe y'agateka kazina muntu yafutswe canke se abamenyesha makuru bahunze. Ntaco yavuze nyine ku myidegembyo w'abarundi, we yaravuze ko azokwama asengera nyine abo muri uyu mugwi kugira bakore neza nyine. Yongeye atangaza ko nyine itorwa ryiwe nyine risigura ko abahora bari inyuma ubu ngubu babaye abambere nk'uko vyoma bigaragara. Dr Jean Bosco Manirambona uyu wundi mukomiseri yarabonetse cane cane nyine ni umwigisha wa kaminuza Jean Bosco Manirambona. Uyu nguyu yaravuze ko ava rero mu ntara ya Rutana. Jean Bosco Manirambona nawe nyine
nkuko biboneka, nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga, nyine arazwi ko ari umunywanyi wa CNDD-FDD, yahora akunda kuboneka nyine mu nyigisho atanga ku ndongozi za CNDD-FDD ari kumwe na komiseri Aloys Batungwanayo. Araherutse guhunga mu biganiro nyine byinshi. Jean Bosco Manirambona yaranavuze yuko adashigikiye amasezerano y'amahoro yarusha ngo ayahora ako nyine aha abatutsi ikibanza batabereye. Nyine we arafise ibyumviro bisa n'ibya Juvenal Habyarimana yahoze aratwara igihugu cibanyi c'u Rwanda. Yavuga byose by'igihugu nyine abanyeshuri yigisha baratwandikiye baca baratumenyesha kuri Dr. Jean Bosco Manirambona yigamba ko rero yaragize uruhara rukomakomeye cyane mu gusambura ishirahamwe Asera ryarahoze riserukira abanyeshuri ba kaminuza nga mu Burundi. Turetse ibivugwa n'abandi, we nyine yaraye atangaje iki imbere nyine y'abashinga amateka. Jean Bosco Manirambona aravuga yuko nyine ibintu by'agateka kazina muntu nyine ati twabitegetswe nyine n'abazungu kubera baturusha ingufu. Waravuga yuko nyine nka komiseri w'uyu mugwi ujejwe gutunganya no kubahiriza agateka kazina muntu mu Burundi azoja gusigurira nyine abazungu ko dufise rero imico n'amateka byacu bitandukanye n'ibyo by'abazungu. Yabatanze uburorero nyine ko kera kugira umwami yimerero mu Burundi hari umusore batora inka nyine zikamucako agapfa, ko rero nyine imbere ya Kagenda nyine hari uwundi musore bica nyine bakaryamikaho, kandi ko nyine ibyo byaryohera abarundi. Ntimubaze iby'impahazwa nyine mu Burundi. Nyine igikorwa ca komiseri Jean Bosco Manirambona sico rero nyine kugwanira agateka kazina muntu, ahubwo nico nyine guhakana gusa. Diane Ndayumvire nyine isa n'intambuka Beatrice Nkurunziza ndetse na Glorie Zinimenya, bano bakomiseri bashasha bo muri uyu mugwi nyine nta na kimwe rero bavuze kiboneka kijyanye n'ibyo rero boba barakoze bijyanye no guharanira agateka kazina muntu canke ico bazomarira nyine bakoresheje imvugo zo kwikurayo nyine. Gusa bose baravuze ibisa nyine cyane cyane mu rwego rwo kwerekana ndetse no kugaragaza neza yuko nyine barashigikiye ndetse bishimiye ibibanza batorewemo. Baba bazi ko ariho nyine abantu banyuruzwa n'iperereza bakabugwa irengero. Baba bazi ko nyine abaharanira agateka kazina muntu mu Burundi birukanywe mu gihugu. Baba bazi amabi nyine ariko arakorerwa abanywanyi ba CNL n'indi migambwe itavuga rumwe na CNDD-FDD. Baba bazi ko rero nyine amabohero avundiyemwo nyine abahejeje umunyururu nyine, ariko byanse ko nyine bari kugwa nk'uko bigaragara. Amakuru dufise yemeza ko rero nyine n'imiburiburi batatu kuri bano bane nyine bari muri CNDD-FDD nk'uko byoma bigaragara. Uwitwa Gerard Rugemintwaza, uyu tumushize ukwiwe nyine kuko ari we wenyine nyine mu byo yavuze yumvikana ko afise ico yakoze ku bijyanye n'agateka kazina muntu. We byarumvikana ko afise rero icazi. Yarabaye procureur general, yarabaye umuvugizi wa Sentare Ntahinyuzwa, yarabaye kandi mu mugwi wandika raporo za leta zirungikwa mu nzego mpuzamakungu ziraba nyine agateka kazina muntu. Ntabwo yakoze cyane rero mu byo kugwanira abarenganywa na leta, ahubwo yarakoze ibyo rero gusigura amakosa ya leta. Mu byo yemeje arimo rero guhindura isura y'u Burundi mu bijyanye n'agateka kazina muntu, ariko imvugo yiwe nyine ntiyari iy'abanywanyi ba CNDD-FDD. Bamwe bahakana byose. Gerard Rugemintwaza nk'uko bigaragara akaba ari umwe mu bantu biboneka yuko ashobora kuba yogira rero nyine ibyo yokora cyangwa se ibyo yotangaza byiza. Kugeza uno mwanya impungenge zihari nuko abo bariko baratorwa bose ari bamwe mu bantu ubona yuko basanzwe bari ku ruhande rwa CNDD-FDD, umugwi nyine cyangwa se umugambi uri ku butegetsi. Biraboneka yuko nyine atagishasha kigiye guhinduka nyine muri bino bihe, ndetse atagishasha na kimwe gishobora kuba cyogaragara. Ibibazo bigendanye n'agateka kazina muntu nga mu Burundi birakomeza kugenda biraba ingutu mu gihe kugeza ubu kandi amatora yimirijwe mu Burundi ubwayo akomeje kugenda araba kamaramaza.
abo muri UPRONA bariko bariyamiriza ibikomeje kugenda birakogwa. Imbonerakure naho z'imakamba nazo ziriko zirakora amakosa menshi cyane agendanye no guhohotera ndetse no kunyuruza no kwica ndetse no gukubagura bamwe mu banywanyi ba CNL ndetse na UPRONA, indi migambwe imwe n'imwe idahuje ivyumviro vya politike nk'uko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Ibi byose biriko biratera impungenge abatari bakeya, maze benshi bagaca basigura bagaragaza neza yuko ari akamaramaza. Twongeye kugaruka turabiramye andi makuru agezweho.